Hari ishirahamwe ryitwa Action Purna Agribiotech rihingura umwavu kama, uwo nawo ngo ufise akamaro kanini ku biterwa bitandukanye nk'uko vyiganwa na Philippe Ndikumana arongoye iryo shirahamwe. Dukora ifumbire twise mu buhinga bwacu Purna Sampurna kugira ngo dufashe abenegihugu mu kwisununura mu bintu vyo kwimbura twicishije mu burimyi. Iyo Purna Sampurna twayikoze twisunze ibihe ubuhinga bwa none bugezemwo, na cane cane bifatiye ku burima kuko ni ifumbire bio, nta produit chimique zirimwo. Ukaba muzi yuko muri iki gihe rero isi yose iriko irasubira ku ntumbero yo kurya yo gufungura ibintu bita produit bio. Abamaze gukoresha uwo mwavu bavuga ko babona akunguko bagereranije n'umwimbu baronka imbere yuko bakoresha uwo mwavu. Natwe kuvyo twakoze ku rubuga biraboneka vy'ukuri yuko muri ko murakora, kandi uwo mwavu kama ndetse niyo ushobora guhingura umwavu umuntu akawikorera biriko birafasha. Icambere hoho jewe nk'uwawukoresheje mu kijanye n'igiterwa c'umuceri, twovuga yuko uwo mwavu nivyo uriko urafasha, kuko uravye aho umuntu awushize biraboneka yuko usanga hariho ubwa mbere igiterwa usanga gitotahaye neza, hanyuma hakaba kandi no kurinda ingwara. Ndiko navuga ku giterwa c'umuceri no kurinda ingwara, ugasanga aho umuceri umuntu yashize umuti ku giterwa c'umuceri bikaboneka yuko aho umuntu yawushize n'utawushizeho hari itandukaniro. Ico rero kirafasha kuko uravye no mu kwimbura, nka jewe ndavye aho nimbuye, ndabye kuvyo nimbuye ko urabona ko hari ciyongereyeko. Aho menye iyo produit yabo, je nagomba ariko ndarima igiterwa bita orge, brasserie niyo irikira irabigira promotion. Hanyuma rero jewe nari nafashe kurima 2 hectares za orge, ndaheza mfata hectare imwe, sinari bwabimenye, hectare imwe ndayirima ibintu bisanzwe, hanyuma iya kabiri mba naronse iyo produit. Muri faze ya mbere kwabaye ukwinika imbuto muri iyo produit umwanya mutoyi, hanyuma ukareka kumuka ugaheza ugatera, mugabo winitse imbuto muri iyo produit, muri iyo solution. Ubu rero ndiko ndaremarka yuko ikintu ca germination kuri izo zabaye plonge muri iyo solution iri nziza gose par rapport izo zinakoresheje amase asanzwe. Abo barimyi bose ico bahurizako ngo nuko uwo mwavu wogwizwa ugashikana mu gihugu cose, kuko ngo vyofasha maze umwimbu ukiyongera.